Senite bigikora bagiye kumenya nk'ivyanje baguma baturagiza ugasanga baguze ayo matongo tukiri mu buhungiro bamwe n'ivyegera vy'ababura amatari mu ntara nabo mu Senite be ntibahinduka bagiye kumenya ikibazo cacu ku kanyuma cyo giwarongora Senite be gwego bw'igihugu yari Serapiyo bamaze kumbona ngeze Bujumbura baca barahaguruka barampagurukira Musanteri yahahora Marigoreti yaramfunze neza anziza aho hantu ambwira yuko no kumviriza abanduta yamfunze anziza ko mvuze nti mbega Sentebe yoba yaraguhaye ububasha bwo gusubiramwo kumburanya igiturire gihera hafi kuri nyumba kumi kikaduga muri izi nzego nibihanure by'ukuri nibihanure kandi birasaba bitandukira no hehe mwakadoni turi kuvuga twisunga ibyo mwatubwiye bavyeyi severe nimwubahwe Imani bahezagire vrema muje mudakorera ku giturire tuhaye icubahira izina ry'Imana ibaje imbere. Jewe nitwa Niyongabire Claudine hamba ku mutumba wa Rusunu zone Rongero komine Rutana mu ncamake naserutse mu izina ry'umugabo wiwanje. Jewe cyo nosaba imuguseveyeri nuko woja ku kivi ugakura nk'imanza zimaze nk'igihe kirekire zaraheze mugabo kubw'ingorane dusanga nk'abo mwaburana nko mwijoge hajewe nihaye kwa karorero twe twahungutse mu 2008 hama turabandanya mu mburano ndi kumwe n'imiryango ubu kugeza imiryango yarasanze yarashitse dosiye yasohotse muri Senite 2014 tunyiyana nkasanga ari ngona je nagize aho ndi ico gihe Senite bigikora bagiye kumenya nk'ivyanje baguma baturagiza ugasanga baguze ayo matongo tukiri mu buhungiro bamwe n'ivyegera vy'ababura amatari mu ntara nabo mu Senite be ntibahinduka bagiye kumenya ikibazo cacu ku kanyuma cyo giwarongora Senite be gwego bw'igihugu yari Serapiyo bamaze kumbona ngeze Bujumbura baca barahaguruka barampagurukira ubu nkajewe kuva ndingaha navyumvise hirya yejo ku buryo umugabo wiwanje ubu dufate mu muryango uko twahungutse nije namasigaye mpagariye umuryango ubu umugabo wiwanje hari gihe shobora kumubona akomeye undi mwanya bikagira mugabo mw'ivyo byose aho ngeze dupfanye impapuro ngo nizimitsindo Senite be yarafashe ingingo kuva 2014 haraho banyiriza mu Nyamiramabi biki nk'abatemwabwe byose nkana ibintu mumbaza mu Nyamiramabi iby'amatongo bigeze muri seveyeri none ngaha munzonye kugira ntihagira ikintu umunyagiriza abaho peje tora nimusome mubibonera ivy'iwanje mu mpapuro kugeza ubu ngira nije sigaye ukaca usanga ndiko nyinyana n'imiryango nkamini yayo matongo n'ababa baraguze kugeza nk'ubu yego nije sigaye serukira uwo muryango muhaba mu kuburana ndashobora guseruka kuko ivyacu guhera ku mutumba byose niyisaha barabizi nk'ubu hamwe nogira cyo nosaba seveyeri nije kukivi abantu bafise imanza zacitse kera bafise ingingo nibazishire mu ngiro kuko benshi bararushe harimo no kuzimagiza kugeza imiryango izote bigahera bakabura n'uwo boza gushikiriza kuko nka jewe sigaye ndi jewe n'abana bane dufitaniye mu muryango urumva guca amagara kunigana n'isinzi ry'abantu ntibihera no guhera je nayo savye seveyeri abantu bafise ingingo ko bozishira mu ngiro abantu tukara imitima y'abantu ko yoruka kuko nk'umuntu ajewe mvuye umwana mukuru wiwanje afise imyaka 17 ubundi 15 ubundi 9 ubundi 2 n'amezi angahe kubw'umugabo wanje nkumba ari mu kibazo gatoya byoba biheze ntako batagerageje kwihagira iryo tongo bari bashikirije data kuko akiriho hasigaye jeje nyene ku mutumba barahaguze ati nabwo ibintu by'abantu bibaye uko uwo mudamu afise umuryango kuko naragira ubuntu ndahavyara ntiduca uwo muryango ntiduca tuwufuta ivyanje bitera bijaho
je nosaba severi ko ja ku kivi igatunganiriza abantu imanza zacitse bakabanza bakazikura mu ngiro. Aho hantu maze kuhatsindira haje habonekana yuko yafata aridandaza kugeza n'amaze gutahura neza abantu baguze muri iryo tongo ryanje. Naragiye batangura kubaka inshinga y'amazu bagenda kubaka ngende kubaza mu nyuma abakuru b'imitumba bamwe bakambwira ngo ntabyo bazi. Haragera uko niruka nitura nyakubahwa buramatari wa Makamba uwo mushasha aranyandikira ikete kuva mu 8 ku mwaka uheze byo guhagarika abantu yuko uwaba yubatse inyuma y'iyo ngingo wobomora amazu yarimo, ariko aheze indwi zibiri bahagaritse iryo kete rya nyakubahwa buramatari nta gaciro ryigeze rihabwa. Indwi zibiri baca bongera bakubaka nkongera nkiruka nkasabira ku rusi nkitura inzego bamwe bakanyakira abandi ngo ntanga amakete avuye kwa buramatari harimo n'abakuru imitumba bamwe bamwe bazinteye mu maso ncanda buri yonja niyumva aha muri nyakubahwa niwe yaciye agenda abashete zone ahamagara abakuru b'imitumba akababwira umuntu nimugende muhagarika aho hantu. Kwa guhagarika aho hantu mbere harategeye kuko n'ugupfungwa nzira ndahohoterwa kugeza nayo masaho hantu nyakubahwa buramatari baravuga ati genda ukomoreze ahantu hawe, ariko ntibyakunze ndaburi yonja niyumva kugeza aya masaha. Rero aho hantu n'ubu harimo amasekebuye yubatswe kubera jewe naburanye n'abantu b'amafaranga nk'uko babivuga ibiturire nibyo byanyishe nanjye ndi ntaho nikora. Nta n'umwe yampani mbere ngaho narigeze ndashobora kubaziriza neza abantu bakuze, nta n'umwe nzi mu iryo tongo, ariko jewe nguma mbandanya nkurikirana umuntu twaburanye mugaba nyakubahwa chef de zone eka ndetse na musanteri wariho bagize icyo bamfasha. Ubu ayo mazu yahagaze naho bayasakaye ubu ntibariko barubaka, ariko musanteri yahahora Marigoleti yaramfunze neza anziza aho hantu ambwira yuko no kumviriza abanduta yamfunza nziza ko mvuze nti mbega sendebe yoba yaraguhaye ububasha bwo gusubiramwo kumburanya ko mbona imanza zari muri sentebe ngo hora ngo wewe ngo no gushira mu kabiri kandi koko yarakazizemwo. Mugabo rero twasaba ko umugwi severe nk'uko muri ko murabivuga nka twebwe dufise izo ngingo twahawe na sentebe z'imitsindo karyo moraba mukaryo mwodushirira mu ngiro mukatwiyumvirira kuko twebwe kuko turi bantaho nikora turagenda tugacindera nkaguma nirukanga kwa buramatari ngiruka Nyanza ngenda atakintu mfise. None rero nasaba yuko mworaba karyo mwodufasha mukadukura mu nzira. Twasabanye ivyumviro aha rero hariho gukeregetwa mu mutima ni mu bwenge. Ndashobora kuba nogabura mugabo ngabujwe kugahinda nta kundi ndibugire. Nuze tugabure harimo nabashinye kugabura inshuro gatatu mu itongo rya data rya se akagabura we gatora gace kamwe nawe gatora ibice bibiri nagatwenza vraiment akaca agira bya bice bibiri n'ibindi by'amamuko yiwe
aragenda akarima ibiraya akimanukira, akarima ishu akimanukira, ntaguhako. Aho hantu je ndahumva yuko nobabarirwa je umuntu bampaye ndabivuga ngira kimbure ukutariko, ariko niho umubabaro ukubita. Izi saha rero kuri iryo jambo twasaba abavyeyi umugwi severi aho hantu muhatwihwereze. Abantu bitwa ngo batunduye nk'abo mubona bari kubararirira ngaha, sukwiriza sukwerekana ngo nibiki oya. Nkaho ujya muvyeyi mwayumvise nyene yabivuze mu muryango ugatangura utanguye urubanza ntabari warutoza abandi bari mu kuzimu. None wumva ivyo atari ngorane mu vyiyumviro. Rero turiko turasaba aho hantu mutwihwereze uyu muntu twogabura. Mbega tugende kugabura iwe cyangwa tugabura iwanje gusa? Tugabura iwanje gusa nemeranije byonyene niko kiba tukibona, ariko mu migenzo y'urukundo twari kugabura. Umugenzo w'urukundo twarabagabura, tugabura iwanje tugabure n'iwiwe. Si urukundo none yemwe? Ariko tugabuye iwanje ni nusu y'urukundo. Mbega turi abantu ndwi tukomoka kuri data, tukaba dufise tuvuge nk'ihegitari zitatu, hari hegitari zitatu zine, turi abantu ndwi tukagabura nabo bagiye bahafata, natwe ndwi tuzogabura hehe? Na rwa ruvyaro rwacu data yaronderera. Aho hantu hari mbe. Nico gituma rero turiko turasaba mu mbono murayi musaba mutwihwereza aho hantu kuri twebwe twogabuza ivyo abadata tugabuje mu mubabaro. Kubw'ivyo rero twasaba yuko banyakubahwa no kuri kubw'urukundo twogabura, ariko mwumve ngene yomera. Namba toyemera ko twogabura niwe nandeke najewe nitegembye mu bya data nguko yitegembya mu byase. Uko niko kuri kuhari. Ndagarutse rero ikindi kibazo, turabashimiye gose kwijambo muvuze rijanye n'igiturire. Igiturire nico cyatwononeye. Sentebe yarakira igiturire kugeza ikihaniza. Sentebe tuvuge umutumba wa Rimbo muri zone ya Mukungu, hoba hake Sentebe yarinzi igenda atayitunganije. Ni kubera iki? Dukurikiranye impongano kumigwa, ibyo byagiye biraba kugeza inimanza zacu zidindiriye iyo Sentebe zatevye yicarika izoma imanza zayo bikiriyo atani nyishu bikiri mu mwihwezo bikiriyo izi saha biriyo bifundikiwe iyo. Ico ni kibazo cishwe niki igiturire gihera hafi kuri nyumba kumi kikaduga muri izi nzego nibihanure by'ukuri nibihanure, kandi birasaba bitandukira no hehe mwakadoni turi kuvuga twisunga ivyo mwatubwiye bavyeyi severe. Nimwubahwe Imana ibahezagire vrema. Muje mudakorera ku giturire, tuhaye icubahiro izina ry'Imana ibaje imbere izobahembera ivyo mwakoze. Hanyuma iki kibazo kijanye n'iki giturire nyene, Josephine ari ngaho, woba waranditse witura umugwi severe. Bwa mbere muri rusangi nagira ngo tubanze dutegere twese. Murabona umubabaro aba bantu bakuwe mu byabo bafise, murabubona ni bake naho yoba umwe. None ubwo abari mu bintu by'abandi murashaka kwishira mu kibanza cyabo
mukiyumvira ati yaba ari jewe. Murabyiyumvira tubanze tuyumvire ku bandi rero. Wewe wicaye mu bintu by'uwundi, ibaze uyu mubabara afise nawe yaba ari wewe, uce bishira mu kibanza ciwe, hamuce wibaza, hari ikibazo babajije, ngomba ntere ngenda asubira inyuma, nagira mpereze ntangure kuri uyu yahereje. Wewe mupfasoni, turashimye ko uyu munsi musitanteri yafashe ingingo y'uko bahagarika. Kandi ho nagira nce saba uyaserukiye musitanteri ahaguruke hakiri kare, ibyo bintu ntibibandanye. Iki gihugu cyagiye kiricwa n'ukutubaha uburongozi bugafata ingingo, abayifatiwe ukamengo ntacyo babonye, kandi mu nyuma byahindukira babandi nabo bagaca baza kuvuza induru, kandi babaye intumva hakiri kare. Ijambo rero rikomeye kuri uyu munsi, twige kubaha ingingo zafashwe n'abatuganza. Ingingo iba nziza canke ibambi, banzu yubahe, hanyuma uheze uyungururize, uyiduze hejuru mugabo wabanje kuyubaha. Siko none umuhisi ntaryamira avuga ati discipline ahantu hose, hatabaye discipline ntibizokunda ko iki gihugu gikira. Twige kubaha abatuganza, abayobozi, twige kubaha n'ingingo zifashwe. Ngira ngo ngaruke kuri Nyabenda Simone, mwavuze ibintu bitari bike, murashikiriza kumbure n'ibibazo by'iwanyu, ariko hari akantu nagira nkosora ubwa mbere mu byo mwashikirize. Muravuga ngo kugabura n'ababanyaze, kuko ikintu cyo kugabura hari ijambo mwategereye nabi. Twavuze tuti abanyaze n'abanyazwe nimwicarane muyage. None kuyaga no kugabura birasa. Twavuze tuti nimwicarane muyage, mushike ku ngingo, mushike ku ntumbero nziza. Se twababwiye umuntu ava ngaha akagenda avuga ngo Severe yavuze ati genda mugabure, azoba turenge iry'umunani. Twavuze tuti genda mwicare muyage. Siko ibyo muzoshikako Severe izoheza ibihezagire. Hari abashaka kuvuga bati kubera yuko nanje itongo warindabikiye niki niki, reka ndanje ndaguhe uku. Sivyo none birashoboka. N'abandi bashaka kuvuga bati nyamara urabona wewe hariya hakurya urahafise, hariya urahafise, none naka n'ukuri jewe nawe bigende gute? Aho turi kumwe, genda muyage rero. Twavuze tuti genda muyage mufashijwe n'abajya abanyagatumba, aba bajeje intwaro hajya ku mutumba, kuko ukuri murakuzi. Turategerana ni muyage, haba mu gico mushitseko. Yagarutse ku kintu c'abatware ngo bahekenya. Abatware jewe ivyo ntavyo noshingire ntaye ko ntavyo nzi, ntavyo nabonye. Mugabo n'ivyaba ari ivyo barikubita agashi, kuko ivyo bisa n'inkokokazi yoza kurya amagi ibundikiriye. Abatware bategerezwa kuba abavyeyi,
turi muri leta mvyeyi, leta nkozi. Tuvuze leta mvyeyi biva hariya bikaza gushika hariya hasi. Umutware mwiza atora inyishu y'ibibazo abarongoye bafise. Umutware mwiza aba umuvyeyi w'abarongoye. Umutware mwiza yitwararika n'umuyobozi, ndetse si umutware tuvuga ubuyobozi, kuko haje ugutwara no kuvuga kujana yashaka. Mugabo ukurongoye akuja imbere nawe ugakurikira abarongozi. Hariho abatari bake bari ngaha bavyumvise, bikubita agashi bave ubuzimu baje ibuntu, kuko ngo ivyari magera byarageretse. Uyu munsi umwene gihugu arabona ntushobora gutwara umuntu umucuritse umucurikanga uko wishakira, canke umugirije ibyo ukoze uno munsi. N'aya matelefone dukoresha birara bishitse iyo utazi, hanyuma uko wagiriwe ibakwe ryo kuja imbere y'abandi, uri uwa mbere muri benshi, bashaka ubayobore ubaje imbere. Aho uri hari abandi, ejo hashobora kuba hari uwundi. Twame tuvyibuka. Hari ikibazo kitoroshe, kumbure yakivuze mu buhinga butumvikana cane gose, ijambo ry'akanyage mu mashengero. Hariho abanyaserukiye amashengero bari ngaha, nimuduze amaboko turaha. Abaserukiye amashengero nta n'umwe ahari, mugabo twari twabatumiye. N'abahari abaserukiye amashengero murabyumva. Abanyamashengero, ico kibazo cyo mu mashengero, abanyamashengero bajeje gutunganya no gutunganiriza imitima yabo barongoye. None rero mwatangura kubarenganya, mwicaye muvuga ijambo ry'Imana, rizoshikira he muriko murarenganya abo bantu mujeje imitima yabo? Muzokwigisha abandi gute kuba mu butungane namwege mudatunganye? Muzokwigisha abandi gute urukundo namwege mudakunda abo mujejwe? Tumaze iminsi turiko turahura n'abarongoye amashengero mu kwemera kwabo gutandukanye. Tumaze iminsi turiko turahura n'imigwi itandukanye. Ijambo nyamukuru tubashikiriza ni tuvuga duti, birababaje ko twakira impari zivuye mu mashengero, kandi amashengero ari ateza kubanza kuzitunganya. Abanyamashengero, tunganya iby'iwanyu, mureke kuza kugora severe. Kubera iki? Igikorwa cyo gusanasana imitima muri rusange kiri abanyamashengero.